usomye kuri uyu murongo wa 24 hanyene muri Matayo 6 haravuga ngo ntawusaba abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda uwundi canke yoguma kuri umwe akagaya uwundi. Ntimushobora gusaba Imana nitunga. Ntidushobora kumata ku mahera ngo tumate ku butunzi ngaha ngo twongere tuvuge ngo dushize umutima ku biri hejuru. Oya, kuko hari abashira umutima ku butunzi, nibarare bagohetse, mbega za modoka zanje, mbega ukunuku ntasinzira. Aho rero ntiyabiragije Imana. Burya umuntu w'umunyabwenge n'umuntu atunza kongera agashira Imana imbere. Ushize Imana imbere, ibya bintu ahubwo ukabiragiza Imana, bwa butunzi ukaburonka mu nzira nziza ikiye mu kubaha Imana, warongowe na mpemu yera canke warongowe niyo Mana nyene mu kugira ugira ibyo ukoze biguteza imbere, hanyuma ugatunganirwa. Ubwo nibwo butunzi nyakuri. Hanyuma wagira ibyo uronse ukibuka, ugatangira ku Imana ikigira 10, ugatangira Imana umushuzo w'ivya mbere uronse. Nagira ndakubwire ngo uzobura umutunzi nyawe. Nawe usaba Imana nitunga ntibijana. Wokwanka umwe ugakunda uwundi cyangwa ukava kuri umwe ukaja ku wundi. Ivyo ntibikunda. Hitamwo kimwe. Dushize Imana imbere, iki turongora burya nidutungisha muri byose. Iki turongora uko dukwiye gukora kugira ngo dushobore kuronka ubutunzi budufasha ngaha mu isi, budufasha turonka ibidukwiriye. Burya ibyo umaze kuronka ngaha mu isi byujya n'ivyunywa, Bibiliya iravuga ngo biba biguhagije, biba bigukwiriye. Rero kubw'ivyo nushira umutima ku Mana, wibushire no ku butunzi ntibikunda. Hitamwo kimwe. No kugira inama guhitamwo Imana. Abari ushira ku mutima ku murango no mwijoro, abari ushira ku mutima uko bukeye uko bwije, izokugirira neza igucira inzira ukabugomba gutunga. Izogutungisha biciye mu nzira nziza, ubutunzi burimwo amahoro, ubutunzi butazoguhagarika umutima. Usomye ku murongo wa 25 niho havuga ngo nico gitumye ndababwira nti nimukaganyira amagara yanyu ku byo muzorya canke ku byo muzonywa canke umubiri wanyu ku byo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ibyo kurya canke umubiri nturuta ivyambagwa? Mu yandi majambo, nta kintu dukwiye kwiganyira. Nitwashira Imana imbere, nidukwiye kwiganyira ku byo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara. Ibi byo ni ibintu Imana izi ko dukeneye. Imana irazi ko tubikeneye. Igaburira inyoni, iyambika amashugwe yo ku misozi, ntizobura kubiduha na twebwe yaremye mu ishusho yayo. Ibi Imana irazi ko tubikeneye, ntizobitwima. Kubw'ivyo yaciye abahanura ku murongo wa 33 arababwira ngo ariko mubanze mwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi vyose niho muzovyongerwa.